ubugira gatandatu. Integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/1969 ryo kuwa 24 Nyakanga umwaka wa 2020 ritunganya ubushikiranganje bw'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Iyi nteguro ije guha inguvu ubwo bushikiranganje kugira ngo bushobore gushira mu ngiro neza impinduka zategekanijwe mu bijanye n'ubutunzi n'imigambi iriko irarangurwa. Bikuru bishasha nibi bikurikira: guhindura izina ry'ubushikiranganje, gushira abahanuzi b'abahinga mu bijanye n'amategeko ubutunzi mu biro vy'umushikiranganje, gushiraho abanyamabanga babiri ntayegayezwa babiri, gushiraho ubuyobozi bukuru bujejwe impinduka mu butunzi no gufashanya mu vy'ubutunzi kugira ngo bukurikirane imigenderanire y'abafashanya n'u Burundi n'ibijanye no gushinga imitahe. Ubugenduzi bukuru mu bushikiranganje bwo bugenduzi bukuru bw'amahera ya leta, gukomeza ubuyobozi bujejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bukaba ubuyobozi bukuru, gukomeza ubuyobozi bukuru bujejwe amahera ya leta bukagira igisata kijejwe kugenzura ikoreshwa ry'amahera. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: mu mabwirizwa n'amategeko yisungwa gushiramwo irigenga ubuzi bwa leta n'irigenga ubugenduzi bwa leta, kudahindura ingene ubushikiranganje bwitwa, kugumana ubugenduzi bukuru mu bushikiranganje aho gushiraho ubugenduzi bukuru bw'amahera ya leta, gutandukanya ibisata leta yahaye ububasha bwo kwitunganya administration personnalisée n'ivyo yahaye imitahe établissement public, gutomora ingene abakozi bakuru mu bushikiranganje bagenwa, gutomora igitigiri c'abahanuzi bakenewe n'icumwe wese ajejwe. Ibindi vyashikirijwe ni nk'ibi bikurikira: kuraba ko amategeko agenga amasoko ya leta ariko arasubirwamwo yisunga ihangiro Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, kumenyekanisha igitabo cerekana ihangiro Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, kunyarutsa integuro z'amabwirizwa agenga ibisata vya leta bifise ububasha bwo kwitunganya mu vy'intwaro n'amahera, kunyarutsa isubirwamwo ry'igitabo c'umugambi w'igihugu w'iterambere. Ubugirindwi, icegera c'ingene amahera yakoreshejwe mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Ico cegera cashikirijwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibwirizwa ritunganya ikoreshwa ry'amahera y'igihugu, ubushikiranganje bw'ikiga ca leta burategura ivyegeranyo vyerekana ingene amahera yakoreshejwe mu ntumbero yo gushira ibintu ku mugaragaro. Iki cegeranyo cerekeye ikoreshwa ry'amahera ya leta mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Ayo mahera yakoreshejwe mu gihe bigaragara ko hari ingorane z'ubutunzi ku rwego rw'isi yose bivanye n'intambara ziboneka ahatari hake. Ku rwego rw'igihugu, kubera intunganyo nshasha y'ikoreshwa ry'amahera ya leta, aho amahera yose abagenewe igikorwa kanaka, amahera akoresheje ku buryo butari bumenyerewe ugereranije n'indi myaka iheze. Kubera wari umwaka wa mbere wo gukoresha ubwo buhinga bushasha mu vy'amahera ya leta, haribonekeje utugorane. Hejuru y'iyo ngorane, urugero rw'amahera yategekanijwe kuvyabwirizwa guca mu masoko yarahindutse kuko ibiciro vyagiye birahindagurika. Ikindi naco nuko amahera yari yategekanijwe ku mishahara atakwiye kubera ibohorwa ry'amapete mu bakozi ba leta. Ku bijanye n'amahera yinjiye ku yari yategekanijwe habonetse ibice 93.5%, ayakoresheje nayo angana n'ibice 95.5% yarategekanijwe. Muri rusangi, wihweje ivyegeranyo vyishirwa mu ngiro vy'intunganya y'ibikorwa n'amahera yategekanijwe ku mwaka, ayo mahera yarakoreshejwe nka yose, ariko harakenewe utundi twigoro mu itegekanywa ryiza ry'ibikorwa n'uburyo buba bukenewe. Inama shikiranganje imaze kwihweza ico cegeranyo yaracemeje icisaba ko ico cegeranyo coza kirashikirizwa uko amezi 3 aheze
kikihwezwa imbere y'uko hihwezwa urugero rw'amahera akoreshwa mu gice c'umwaka. Ubugira 8, integuro y'ibwirizwa yerekana ingene amahera ya leta yakoreshejwe mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Integuro y'ibwirizwa ryerekana ingene amahera ya leta yakoreshejwe ikomoka ku ibwirizwa ryerekeye ingene amahera ya leta akoreshwa, aho rivuga ko umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta ashikiriza leta integuro mwene izo mu kiringo c'amezi 5 umwaka w'ikoreshwa ry'amahera ya leta urangiye. Nico gituma integuro yashikirijwe inama shikiranganje. Amahera leta yategekanije muri uwo mwaka rero yakoreshejwe nk'uko vyari bitunganijwe n'ibwirizwa rishinga ayo mahera muri uwo mwaka. Kubijanye n'amahera yinjiye yagiye ku rugero rw'ibice 106 kw'ijana, mu gihe yakoreshejwe nayo yabaye ku rugero rw'109 kw'ijana. Inama shikiranganje maze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje, ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: kongerezwa utwigoro kugira ngo amahera yinjira mu kiga ca leta gume yiyongera mu gufata ingingo zituza ubusuma mwitozwa ry'amakori n'amatagisi, kugira icegeranyo cerekana uturusho twatanzwe kugira ngo hasuzumwe neza akarusho vyazanye mu butunzi bw'igihugu, no kuraba ko abaturonse badukoresheje ico badusabiye. Ubugira 9, urwandiko rujanye n'isekeza ryo kugwanya ubusuma mwitozwa ry'amakori n'amatagisi mu gihugu. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Mwisekeza ryo kugwanya ubusuma mwitozwa ry'amakori n'amatagisi harabaye isuzuma mu mashirahamwe amwe ahingura imitobe n'inzoga zihiye. Mu batanga kori basuzumwe bakoresheje utumashini dusohora fagitire n'ubuhinga bwa none, haragaragaye amahinyu aho hari ibutandukane ku biciro biri ku fagitire zarungitswe muri Obel n'amahera y'ukuri abaguzi barishe. Umwihwezo werekana tagisi nyongera agaciro yagabanijwe ku rugero rwa 62 kw'ijana, vyumvikana ko umudandaza yatanze mu kiga ca leta 38 kw'ijana gusa, nayo gusa yayo yatoje ku bidandazwa yacuruje. Urwandiko rurerekana ingingo n'ibihano biriko birafatwa haba ku badandaza bari mu makosa, abakozi ba Obel n'abahanuzi b'abadandaza mu bijanye n'amakori. Inama shikiranganje maze kwihweza ubwo rwandiko yarashimye ibiriko birakogwa mu kugwanya ubwo busuma, ariko impinga iracari ndende. Yashikirije ibi bikurikira: abadandaza bafashwa n'abakozi b'ikigo Obel mu kwiba leta, abakozi ba Obel bafasha abadandaza kwiba leta bategerezwa guhanwa bimwe vy'akarorero. Iryo suzuma ryoba mu batanga kori bose, abo bizogaragara ko basahuye amakori bayasubize, ayo bivye bongere bahanwe. No gusuzuma ko imodokari zafashwe zakoreshejwe mu rudandazo rwa magendo ko ari zabo badandaza, bigaragaye ko ari zo bakotesheje zosubizwa benezo hamwe ataruhara baba bafise muri ubwo busuma. Abakotesheje imodokari bakwiye kuhakanurira bakamenya neza icizo modokari batanze zigiye gukora, ndetse bagashira n'umukono ku masezerano y'ubukote. Gukurikirana no gutuza ubusuma buba mu mishahara mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta no mu bindi bisata bikoresha amahera ya leta. Ubugira 10, integuro y'umugambi w'ibanki y'isi yose wo gutanga uburyo bwo gufata mu mugongo ukurangura hanze y'igihugu ibikoresho vyankenerwa kuruta ibindi mu Burundi. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere. Muri uwo mugambi ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA rizotanga uburyo bugera kuri miliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika, zibe nk'izo kwishinga amabanki y'ubudandaji atanga amahera ku mashirahamwe arangura ibidandazwa hanze y'igihugu. Ariko ivyo bizokora ku bintu vyankenerwa kuruta ibindi, no kuvuga umwavu n'imiti. Amabanki yose azoshobora
koroherezwa mu gihe azoba kwija ibisabwa navyo bikazotomorwa mu rwandiko ruzoba rwerekana ingene uwo mugambi uzoshigwa mu ngiro. Iyo nteguro yaremejwe. Ubugira 11 integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/91 ryo kuwa 28 Gitugutu umwaka wa 2020 ritunganya ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Isubirwamwo ry'iryo tegeko rifise intumbero yo gutunganya gushasha ibisata by'ubushikiranganji kugira ngo bishike kwihangiro bwashinzwe. Ivyo nteguro ishikirizwa ni bikurikira: gushiraho abanyamabanga ntayegayizwa babiri, umwe ajejwe ibidukikije uwundi nawe ajejwe uburimyi n'ubworozi. Gutunganya gushasha ibisata bimwe bimwe mu ntumbero yo gukosora ukwinjiranamwo kw'imirimo imwe imwe ku buyobozi bukuru n'ibisata bimwe bimwe bikukira ubwo bushikiranganji. Gushira igisata kijejwe kugenzura imiti ivura ibikoko, iyivura ibitegwa be n'imfungurwa mu bisata vyegukira ubwo bushikiranganji. Inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe bikaba ari ibi bikurikira: gushira mu mategeko yisungwa irishinga imirimo ubugenduzi bwo mu bushikiranganji. Gutomora ko mu kurangura imirimo yabwo ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bwishimikiza ibisata by'ubushikiranganji be n'ibindi bikukira canke bibwegamiye, kandi ko ivyo bisata bitunganywa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Aho kuvuga ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo, ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, bwo buyobozi bukuru bujejwe imigambi kugira ngo bigume muri rusange kuko ari imigambi yose y'ubushikiranganji. Ubwo buyobozi bukuru bujejwe imigambi bwo kukira ubunyamabanga ntayegayezwa bujejwe igisata c'ibidukikije, ubuyobozi bukuru bujejwe ibijanye n'uburyo nabwo bugakukira ubunyamabanga ntayegayezwa bujejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi. Kugira ngo ntihabe ukwitiranya uruhara rw'umushikiranganji n'ubw'umunyamabanga ntayegayezwa mu bijanye no gukurikiranira hafi amashirahamwe yegukira canke kukira ubushikiranganji, hoshigwamwo ingingo ivuga ko umunyamabanga ntayegayezwa akurikirana hafi amashirahamwe akorera mu gisata jejwe, ariko hatirengagijwe ububasha bw'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ku bisata ayafiseko. Ubugira 12 integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/13 ryo kuwa 12/0 umwaka wa 2016 ryemerera leta y'u Burundi gushira umutahe mw'ishirahamwe ry'isangi rijeje gukoresha no kubungabungwa umuhora wo gutumatumana kw'amakuru ku buhinga bwa none. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'amakuru, ubuhinga bwa none bwo gutumatumana kw'amakuru hamwe n'ibimenyesha makuru. Hisunzwe itegeko inimero 100/13 ryo kuwa 12/0 umwaka wa 2016 ryemerera leta y'u Burundi gushira umutahe mw'ishirahamwe ry'isangi rijeje gukoresha no kubungabunga umuhora wo gutumatumana kw'amakuru mu buhinga bwa none. Yarashinze ishirahamwe ry'isangi hagati ya leta y'u Burundi ifisemwo umutahe w'ibice 40% n'ishirahamwe Star Time Network Technology rifisemwo umutahe w'ibice 60%. Kubera ko vyabonetse ko ibijanye n'ubuhinga iryo shirahamwe Star Time Network Technology rizokoresha vyahawe agaciro k'umurengera, harasubiriye haraba ibiganiro vyashoboye gutuma ibice vy'umutahe bisubirwamwo. Leta y'u Burundi ija ibice 45%, Star Time Network Technology nayo ija kuri 55%. Iyi nteguro ije kwisunga izo mpinduka mu kuduza umutahe leta ifise muri iryo shirahamwe ry'isangi. Inama shikiranganji yamaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yashikirije hakaba hari gushiramwo ingingo ivuga ko igabugwa ry'inyungu bitomorwa n'amasezerano atewe ku mukono n'izo mpande zibiri. Ubugira 13 intego y'itegeko nshikiranganji rishira mu ngiro itegeko nimero 100/161 ryo kuwa 18 Munyonyi umwaka wa 2021 rigenga abahoze ku rugamba. Yashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Iryo tegeko nshikiranganji rikanywa n'itegeko nimero 100/261 ryo kuwa 18 Munyonyi umwaka wa 2021 rigenga abahoze ku rugamba.
iyi ntego iratomora rero ivyo uwahoze ku rugamba afitiye uburenganzira mu bijanye no gutegekanirizwa kazoza be n'utundi turusho. Iravuga kandi n'ivyo asabwa. Inama shikiranganji yari yarihweje iyo nteguro, ico gihe ikaba yari yashikirije ibikurikira: gukora intonde z'abahoze ku rugamba intara ku ntara, gukora urutonde rw'abo leta isanzwe ishigikira, gukora urutonde rw'abakeneye gufashwa. Inama shikiranganji yihweje iyo nteguro yashikirijwe yateguwe hisunzwe ivyo vyari vyashikirijwe, yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari bikurikira: gutekanya uburyo bwaharuwe mu ibwirizwa risubiramo urugero rw'amahera leta ikoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024, kubazo ronkera agahamba kabo rimwe, kimwe bita mu Gifaransa allocation unique, gutomora ingene kangana, gushira muri iri tegeko ingingo ivuga ko ibizoronswa abahoze ku rugamba n'ingene bingana biri mu mpapuro ziherekeza iri tegeko kandi zifatanye naryo, kumvisha abo bahoze ku rugamba gukoresha neza utwo bazoba baronse. Ubugira 14 urwandiko rujanye no gushira umukono ku masezerano mfata kibanza yerekeye irangurwa ry'umugambi wo kwiragiza umuyaga nkuba mu ntara zose z'igihugu uzorangurwa n'ishiramwe Virunga Power Holding. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Ayo masezerano mfata kibanza yari yihwejwe n'inama shikiranganji kwigenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka wa 2023. Ico gihe cyasaba kubanza kuraba ko ishiramwe Virunga Power rifise uburyo bukwiye bwo gukora uwo mugambi. Ubwo rwandiko rero ruje gutanga uwundi muco kuri uwo mugambi. Twomenyesha ko ayo masezerano azotuma uwo mugambi utanguzwa imbere y'uko umwaka wa 2024 urangira, ukazotuma ingo 45,000 zironka umuyaga nkuba mu kiringo c'imyaka 2. Uwo mugambi urafise uburyo bukwiye mu gihe leta y'u Burundi n'iryo shiramwe bokora bashira hamwe bwofasha Burundi kuronka umuyaga nkuba mu gihugu ku bice birenga 70% mu mwaka wa 2030. Aya masezerano ashizwe ku mukono hari shiramwe mpuzamakungu rikukira banki nkuru y'isi yose rizofashanya na Virunga Power kugira ngo umugambi ushoboke, haba mu vy'uburyo canke mu vy'ubuhinga. Ishiramwe Glide Gok naryo ryashize umutahe muri uwo mugambi ribicishije muri Virunga Power, rirafise uburyo bukwiye kugira ngo ikiringo categekanijwe kurangurwamwo uwo mugambi cubahirizwe. Inama shikiranganji maze kwihweza ubwo rwandiko yaremeje ko ayo masezerano yoshigwako umukono. Mu tuntu n'utundi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko ikiringo c'inteko z'umuryango w'ishiramwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko zari mu butumwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye kurangira, ko ibizokurikira bizoba mu mwumvikano hagati y'ibihugu bihana urubibe n'ico gihugu. Bigiriwe Bujumbura kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka wa 2023. Umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye. Murakoze.